Izina Gadre ni izina ryihariye udapfa kumva no gusanga hariho hose. Ni izina ry'umugisha. Gadre risobanura uw'Imana. Gadre ni izina rifise inkomoko nyafrika. Ni izina riri mu rurimi rw'icongereza rikunzwe cyane muri Afrique du Sud hano ku mugabane wa Afrika. Aho iwacu mu Burundi ni izina ritamenyerewe cyane. Umuvyeyi yagise umwana wiwe aba yaratembereye. Gadre ni izina rishimishije cane, nirinyamugisha uva ku Mana. Isangemwo vyose ni kubw'isabukuru y'uno mwana Mugisha Gift Gadre iba kuwa 21 Ruhumu ku mwaka utashe. Isangemwo isabukuru nziza y'amavuko kuri wowe Mugisha Gift Gadre. Uyu munsi n'umunsi wihariye kuri Gift, n'umunsi w'ivyishimo n'urukundo. Turishimira ko buriho Gift, uri umunezero w'ubuzima bwacu. Nukuri n'umunezero udasanzwe kuko ubona ukomeje gukura. Imana yakuduhaye ikomeze kutuzigamire. Isangemwo Mugisha Gift Gadre n'umuhungu wa Vianney na Ange. Mugisha Gift Gadre avukana na Irishura Honilage. Ange mama Gift wo mubona ku ifoto aryamye ku gitanda c'indembe yambwiye ati, imbere yo kugira ivyo twipfurije Gift nk'abamukunda kuri no sabukuru yiwe, reka mbanze ndababwira ubwo nagwaniwe n'Imana yanje umunsi nibaruka Gadre. Imana ishimwe kuba nkiriho ndetse na Gift wanje akaba kiriho. Nibutse ndibuka ko nibaruka Gift nibarutse nk'abandi bavyeyi ariko bankoze kandi operation yagenze neza. Ndavyibuka hari mwijoro, nuko bumaze guca numvise nshatse gufungura nk'abandi bose. Banzaniye akayi, sinibuka inzira kazananyemwe ariko gusa ndibuka ko banzaniye akayi. Ngize ngo ndakanywe, sinzi nimba nagasomye nabi canke nagasomanye ivyo ntamenye. Byose narabiburiye insiguro gushika n'ubu. Anje ati guhera aho ntivyanyoroheye kuko ico gihe navanywe aho nari nibarukiye, mu kanya gato nisanze muri hôpital militaire ndi ndembe. Anje ati hari igituma nshima Imana n'umutima wanje wose. Navyaye ku 21 Ruhuhuma 2022 bankoze, shikanywe kuri hôpital militaire mu gitondo cyo kuwa 22 Ruhuhuma nyene, bongera barankora ama test kubera abantu. Nari nzi ko ivyanje birangiye, ariko Imana niho yambwiriye ati Ange, komera gutabagwa kwawe kuri hafi. Isangemwo hamwe niyo ntahe ya Ange kumwe n'abandi bakunda Gift, reka tugire ko n'ivyipfuzo bamwipfurije kuri uno munsi w'isabukuru yiwe y'amavuko. Isangemwo Gift tukwipfurije umunsi mwiza w'ivuko, komeza kugira ubuzima bwiza buzira umubabaro, ukomeze kwibera aho utababaye, gira imigisha myinshi, Imana ikomeze guha urukundo rusagutse, komeza kugira amahoro n'umunezero, maze Imana ikomeze kukugwiriza iminsi yawe yo kubaho, ikomeze kukugwiriza iminsi yawe ibe myiza, kibondo kugira amagara meza, gushimwa n'Imana n'abantu, nivyo tukwipfurije kuri no sabukuru yawe y'amavuko kuri uno munsi. Isangemwo nawe Gadre, ivyifuzo vyawe vyose bicika ukuri, ukomeze kuba umwana w'ubwenge n'imbaraga. Muri Isangemwo nawe tukwipfurije ibihe vyiza Gadre. Biruka ariko ari nako kandi ndakwibutsa ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.